iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Banki Nyafurika y'Iterambere yahaye Burundi na Tanzania imfashanyo ya miliyoni hafi 700 z'amadolari y'abanyamerika yo kubaka umuhanda wa gari ya moshi. Ni ikintu ciza rwose kuko iryo barabara ry'indara rizofasha mu kuborosha urudandazwa kuva ku kivugo c'i Dar es Salaam ahasanzwe haca ibice hafi 80 by'ibidandazwa byinjira mu gihugu cy'u Burundi. Uwo ni Lieve Niyogusenga, umusesenguzi mu by'imari n'ubukungu. Muri Kongo abakandida depite ntibabashije kujya kwiyamamariza mu bice bimwe bya teritwari za Uvira, Fizi na Mwenga mu ntara Kivu y'Epfo. Naho Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya avuga ko nta mugambi w'amahoro ushoboka muri Ukraine igihe byatumye Uburusiya butangizaho intambara byose bitabonetse. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Canada irateganya gushyiraho porogaramu yagutse ishobora gutuma abantu benshi bari mu gihugu badafite ibyangombwa babasha gusaba uburenganzira bwo gutura mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Ninahazwe. Umushikiranganje ajeje ivy'abimukira muri Canada Mark Miller yabwiye ikinyamakuru co muri Canada The Global and Mail ko umugambi uzohesha amahirwe abantu benshi bari ku butaka bwa Canada ata bipapuro basevye kuba muri ico gihugu. Canada yifuza kuzogera mu 2025 imaze kuzana abimukira bayibamwo bagera ku 500,000. Igihugu ca Canada ahanini kigizwe n'abimukira bari no mu batumye ubutunzi bwacu butera imbere. Abimukira baba ku butaka bwa Canada badafise impapuro zibemerera kuba muri ico gihugu baharugwa hagati y'300,000 n'600,000. Ikimenyesha makuru The Global and Mail gitanga ivyo biharuro kikavuga ko benshi muri abo bari ku rutonde rw'abwirizwa gusubizwa mu bihugu vyabo. Uwo mugambi mushasha wa leta ya Canada uzoba wega abinjiye ku butaka bw'ico gihugu biciye mu nzira zemewe n'amategeko, abahinjiye nk'abakozi b'igihe gito, abanyeshure mvamakungu n'abandi batandukanye bahaje bafise impusha zo kuhaguma umwanya muto ariko bakaza kugumayo igihe kirekire gushika aho impapuro zabo zibaho uburenganzira bwo kuhaguma, visa mu gifaransa, zihera. Umushikiranganje ajejwe ivy'abimukira muri Canada Mark Miller asigura ko abantu bose naho biruko badafise impapuro zo kuba muri Canada bari ku butaka bwayo bidasobanuye ko bazoca babironka biciye muri uwo mugambi. Bazobanza kubisabira impusha leta irimbure nimba bikwiye vy'ukuri ko baronswa izo mpapuro. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco hasaba abayobozi bo ku isi gushyiraho amategeko mpuzamahanga agenzura ikoreshwa ry'ubwenge buremano artificial intelligence. Papa Francisco afite impungenge ko ubwenge buremano bwinjiza isi mu cyo yise igitugu cy'ubuhanga bwa none. Diane Ninahazwe abahiye inkuru. Ikete umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco yarungikiye indongozi z'isi zirimo n'ishamwe mpuzamakungu ONU yagise ubwenge mpimbano n'amahoro. Nikete arungikira abategetsi b'isi ku mwaka ririmo ubutumwa Eklezia Katolika itanga ku munsi wahariwe amahoro. Eklezia Katolika ihimbaza umunsi igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa mbere. Papa Francisco muri Ikete yanditse ati umuvuduko ubwenge mpimbano buriko urerekana neza ko hambavu y'uruhara rw'amareta mu kubugenzura, amashirahamwe mpuzamakungu nayo nyene afise ico yoterera mu ishigwaho n'igenzurwa ry'amategeko agenga ubwo bwenge. Ubwenge mpimbano burashobora kuyaga n'umuntu bukandika biciye mu mashini nyabwonko, bukongera bukishura ibibazo umuntu abubajije, mu gihe ibigo bimwe bimwe birimo nka Microsoft na Google bibandanya kuvumbura ko butandukanye bw'ubwo bwenge. Umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco asaba indongozi z'isi kugenzura zitonze inyungu ababukora bafise muri bwo n'ikibatuma kubukora. Papa Francisco muri iryo kete yavuze ko banyene ubwo bwenge bashobora kuzobangamira isi bagatuma umuntu yibura mu kurondera kwigenga, gutyo akagenzurwa n'igitugu c'ubuhinga bwa none. Cardinal Michael Kranz ajejwe ivy'iterambere rya kiremwa muntu i Vatikano yabwiye abamenyesha amakuru mu kiganiro yabahaye i Vatikano nyene agaruka kuri ubwo butumwa bwa Papa ko budasigura ko adashigikiye iterambere ry'ubuhinga bwa none.
yavuze ko Papa Francisco ashigikiye gose iterambere rya siyansi na tekinoloji ariko mu gihe riza rifasha abantu. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko intego yari afite Uburusiya bushoza intambara kuri Ukraine zitarahinduka. Mu kiganiro yagiranyije n'abanyamakuru i Moscow, Putin yasobanuye ko nta mugambi w'amahoro ushobora kugerwaho ibyatumye Uburusiya butangiza urugamba byose bitabonetse. Inkuru nayo mugezwaho na Diane Ninahazwe. Muri ico kiganiro President Vladimir Putin yavuze ko Uburusiya buzoshira ibigwanisho hasi ari uko ico yise intwaro y'igitugu muri Ukraine irangwa n'ivyiyumviro. Yavuze ko ari ivy'abanazi ihavuye ubutegetsi bwa gisirikare nabwo nyene bukahava, kandi Ukraine ikemera kuvavanura n'umugambi wayo kwinjira mu ishamwe gishinze kwivunira umwasi hamwe hagati y'ibihugu vyo mu burengero NATO. Putin yagize ati ibi Ukraine ikavyemera amahoro azoboneka. Ku buryo butamenyerewe, President Vladimir Putin yagize kandi ico avuga ku ngabo Uburusiya bwarungitse kuja gufasha abari basanzwe ku rugamba muri Ukraine, avuga ko abarungitswe muri rusangi ari 244. Ntiyigeze yamara atomora igitigiri c'ingabo zose ziri muri Ukraine. Yahakanye ibivugwa ko Uburusiya butegekanya kuzohava bwikora ku nseruka rukamvye n'abakukuruke mu gisirikare, avuga ko ku rubuga muri Ukraine hari ingyamunyu z'abasirikare b'Uburusiya bikwije. Yagize ati si ngombwa habe namba, erega ku munsi Uburusiya bwinjiza abasirikare bashasha 1,500. Kuva kuwa gatatu w'inondwi abasirikare bashasha 446 nibo bamaze gusinya amasezerano mashasha y'akazi. Ikiganiro President Vladimir Putin w'Uburusiya yakoranye n'abamenyesha amakuru citabiriwe kandi n'abanyagihugu babajije ibibazo biciye ku mirongo ya telefone. Ku nshuro ya mbere kuva Uburusiya butangura kugaba ibitero muri Ukraine, President Vladimir Putin amaze igihe akumira abamenyesha amakuru mva makungu, yabaretse kugira ngo nabo babaze ibibazo. Ikiganiro gishusha nk'ico yakoze uno munsi yaheruka kugikora mu 2021. Ico gihe Amerika yagabisha ko atankeka Uburusiya buzorungika abasirikare muri Ukraine. Televiziyo y'igihugu mu Burusiya ikavuga ko kuva kwa gatatu yari imaze kuronka ibibazo bigera ku miliyoni 2 bije biva mu banyagihugu. Ibihumbi n'ibihumbi by'abatuye mu ntara ya Gaza bahagaritse imodoka zitwara imfashanyo z'ibiribwa muri Palestina, bazizitiye bagerageza kubona icyo bafungura. Diane Ninahazwe arakomeza. Igisata kijejwe impunzi muri Palestina cavuze ko abazibiye ibiduga vyariko bijana imfashanyo muri ico gihugu bose bari babirembejwe n'inzara. Ico gisata kibandanya kuvuga ko gutangira izo mfashanyo vyatumye abari bazitwaye badashobora kubandanya urugendo rwabo. Philippe Lazzarini atwara ico gisata yasiguye ko abategera izo mfungurwa baca baziriraho batarindira. Yagize ati ibi vyerekana umwiheburo uri mu bantu kandi ko hari abari mu makambi ya ONU badashikirwa n'imfashanyo. Uwo mutegetsi akaba yemeje ko hari abantu yiboneye ubwiwe mu rugendo aherukamo muri Gaza bamaze iminsi 2 canke 3 badafungura. Igisata ca ONU citaho ibiribwa kw'isi PAM mu mfunyapfunyo naco kikavuga ko igice abanyagihugu bo muri Gaza bugarijwe na kigoyi kandi atani imiti bariko bararonka. Hagati aho tukivuga ku vy'intambara ya Hamas na Israel, umushikiranganje ajeje kwivuna abansi muri Israel Yoav Gallant yabwiye umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano mu biro kwa President wa Amerika ko bizofata amezi menshi yo gutuza umurwi wa Hamas. Yoav Gallant yumvikanishije ko umurwi wa Hamas umaze imyaka irenga 10 witegura mu kubaka ibirindiro, muri vyo harimwo ibiri munsi y'ubutaka. Gallant ariko akizeza ko naho bizofata amezi menshi cane, Israel vyanke bikunde izokora ibishoboka vyose ikazimanganya umurwi wa Hamas. Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Arakoze mugenzi wacu Diane Ninahazwe uyatugejejeho. Noneho tujye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Banki Nyafurika y'Iterambere yahaye Burundi na Tanzania imfashanyo ya miliyoni hafi 700 z'amadolari y'abanyamerika, ni ukuvuga hafi miliyari 200 by'amarundi. Ayo mafaranga azakoreshwa mu kubaka umuhanda wa gari ya moshi ufite uburebure bwa kilometero 650 uhuza ibihugu bya Tanzania, Uburundi na Kongo. Inkuru mugezwaho na Pierre Claver Niyonkuru.
ubwo buryo bwatanzwe ni banki ya Afurika ijejwe iterambere bwemejwe n'urwego nshingwantwaro rw'iyo banki ya Bija mu gihugu ca Cote d'Ivoire n'amafaranga azotuma igice ca kabiri c'inzira ya gari ya moshi imaze gutangura kubakwa kuva mu gihugu ca Tanzania gushika muri Kongo iciye mu Burundi kibandanya. Umusesenguzi mu by'ubutunzi akora nk'umuhinga yigenga Lievin Niyogusenga yaganiriye n'ijwi ry'Amerika ari Bujumbura abona ko Uburundi buzohungukira vyinshi cane cane mu vyerekeye urudandazwa. Ni ikintu ciza gose kuko iryo barabara ry'indarayi rizofasha mu kuborosha urudandazwa kuva ku kivugo c'i Dar es Salaam ahasanzwe haca ibice hafi 80 vy'ibidandazwa vyinjira mu gihugu c'u Burundi. Hariho ibirometero 3,000. Ivyo birometero 3,000 iyo babigiye n'imodokari barateba cane mu nzira ugasanga ibidandazwa bidushikiye bitevye. Tumaze kuronka rero iryo barabara ry'indarayi gushora hanze canke gusumira hanze ibidandazwa biza mu gihugu bizonyaruka. Hategekanijwe ko hazokubakwa ibirometero birenga 650 bihuza ivyo bihugu bibiri mu bice bitatu kuva mu karere ka Tabora, Kigoma, Uvinza, Maragarazi gushika imusongati mu ntara ya Rutana mu Burundi ahacukugwa ubutare bwa nikel. Uwo musesenguzi mu vy'ubutunzi avuga ko nico gisata kizobatorera koyokwe hatibagiwe inzira yo kuzana ibitoro mu gihugu. Ikigira kabiri nuko iryo barabara rizodufasha gushora ubutare bwa nikere buzokwimbwa imusongati hamwe n'ubundi butare busa igihugu gisanzwe gifise kandi cizigiyemwo amafaranga menshi. Ikigira gatatu iryo barabara ry'indarayi rizofasha ko ibidandazo bidushikira bizimbutse. Uburundi busanzwe buhomba imiliyoni zishika 70 z'amadolari y'abanyamerika biciye mu kunguruza ibidandazwa kubera yuko tudafise iryo barabara ry'indarayi. Rero mu gihe bizoba vyakunze ko turonka ingene tuzana ico gitoro biciye mu barabara ry'indarayi bizoca biva mu mwanya muto gutyo ntihaze harabaho ibi vy'uko mu gihugu hahera indwi hagahera indwi zibiri ata gitoro turiko turaronka neza. Iyo nzira izohuzwa n'ikivuko ca Dar es Salaam kiri kw'ibahari ya Indiano ku mugwa mukuru w'ubutunzi muri Tanzania. Uburundi buzohabwa ingabire y'ayarenga imiliyoni 98 z'amadolari ya Amerika na yarenga imiliyaridi 278 y'amarundi akwiranye n'ibirometero 84. Uwundi muhinga yigenga mu by'ubutunzi n'iterambere akorana n'ibigo vy'ubushakashatsi mu by'ubutunzi Andre Nikwigize wewe yabwiye ijwi ry'Amerika ko Uburundi budashobora guhabwa imfashanyo canke ingurane nk'ibindi bihugu ahubwo ko buhabwa ingabire ntoya kubera igisata c'intwari bereye kitubahirizwa mu gihugu. Ivyo bigatuma amashirahamwe n'amabanki mpuzamakungu atizera ico gihugu. Kubw'uwo muhinga yigisha no muri za kaminuza Uburundi bwari kuronka menshi iyaba bwitunganije neza. Ni mu gihe igihugu ca Tanzania cahawe hafi imiliyoni 600 z'amadolari ya Amerika y'ingurane ahuriranye n'ibirometero birenga 560. Naho biruko umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Albert Shingiro co kimwe na mugenzi we ajejwe inyubako ibikorwa vya leta n'uburaro Dieudonné Dukundane barashima iyo mfashanyo sangiwe n'ibihugu bibiri. Bubicishije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Ubwo bushkiranganji uko ari bubiri bwatangaje ko bushimishijwe n'iyo ntambwe y'Ibanki ya Afurika ijejwe iterambere hamwe n'abagize ico bakora bose kugira ngo ubwo buryo buboneke. Bemeza ko biri mu murongo w'iterambere ry'igihugu n'akarere. Uwo mugambi uzoherahezwa utwaye arenga imiliyaridi 3 z'amadolari ya Amerika. Uburyo busigaye kuboneka nubwo kubandanya iryo barabara ry'indarayi kuva imusongati guca Igitega no mu Cibitoke gushika ku mupaka w'Uburundi na Kongo ibuvira mu buseruko bw'ico gihugu. Yamara Ibanki ya Afurika ijejwe iterambere irizeza ko uwo mugambi uzoronswa uburyo bukwiye. Bitegekanijwe ko iryo barabara ry'indarayi rizotangura kuba nyabagendwa mu myaka 10 iri imbere. Pierre Claver Nkuru ku bw'ijwi ry'Amerika. Mu Burundi urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya no gukumira jenoside n'ingengabitekerezo yayo rusaba leta kwemeza ko ubwicanyi bwo mu 1972 bwahitanye abahutu kurusha abatutsi ariho nyabwoko. Eroje Birikaneza abahiye inkuru.
mu itangazo yasohoye agasomera mu mpera z'indwi amenyesha amakuru babikiye mu binyamakuru bikorera i Bujumbura, Ijwi rya Amerika ritatumiwe n'ibindi binyamakuru rikabimenya kuri uyu wa gatatu. Jean de Dieu Mutabazi, umukuru w'urwo rwego, yibukije ku caha ca jenoside. Yasiguye ko Burundi buri mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika vyasinye amasezerano yo kurwanya jenoside n'ivyiyumviro vyayo no gushiraho inzego z'igihugu zo kurwanya ico caha. Kubwiwe ko naheze imyaka ibiri inama nshingamateka na nkenguzamateka zemeje ko ubwo bwicanyi bwofatwa nk'ihonyabwoko, hari hageze ko na leta iva mu gacerere ikabitangaza. Turavye ko ishirahamwe mpuzamakungu yemeje ko ijambo ihonyabwoko ku baherero n'abanamazi bo muri Namibia, mu nyuma yaho yemeza ihonyabwoko ryagiriwe abayahudi, iry'aba Armenie n'iry'abatutsi bo mu Rwanda. Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko irasaba leta y'u Burundi kwemeza icese bwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1972 no mu 1923 ryabaye ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi. Nk'uko umurwi Sever wavyemeje mu 2021 n'urwego rw'igihugu rujerwe kurwanya no gukumira jenoside rwatanze leta kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi. Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iremeje ko ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakozwe mu 1922 n'1923 ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo amashirahamwe yahaniye inyungu z'abatutsi avyibaza ko, maze rihamagara Emmanuel Nkunziza, umunyamabanga mukuru wa AC Genocide Canada. Ntitwari kureka kubona yuko ribaye mu 12 muri kwa kwezi nyene abo bakozi ba leta babaye collectif 72 bari bamuhaye ikiringo ntabanduka president w'u Burundi kutorangira ngo inweri ntishike ataremeza ivyemewe n'inama nshingamateka bino bamurwe witwa ngo nukuvuga ukuri no kurekuranira data wanje Sever muri ca kinyoma washikiriza ikavuga ngo 72 kujya ariho nyabwoko rigomba kumara abahutu. Ariko hampande y'ivyo ntaworeka kwibutsa kandi ikindi kintu gihambaye yuko Jean de Dieu Mutabazi yariwe mukuru mu barongoye Jedebu yakukiye umugambwe Frodebu, imwe yarango no kunyuruza no kwica abatutsi benshi. Jean de Dieu Mutabazi Ijwi rya Amerika bavuganye mu butumwa bwanditse, ariko ntiyashimye kugira icyo atubwiye ku bibazo bindi twashaka kumubaza kuri iri tangazo n'ivyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa AC Genocide Canada. Gusa yasavye ubutungane bw'u Burundi kwitwarira bamwe mu barundi bahungiye muri ico gihugu na Amerika abagiriza imvugo ziri mu Rwanda. Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iriyamirije yivuye inyuma kandi irateye ivyatsi imvugo ibiba urwango rw'amacakubiri ikoreshwa n'impunzi zimwe zimwe z'abarundi ziri cane cane mu bihugu vya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igasaba ubutungane bwo mu Burundi kubahasha no gusaba ko batahukanwa mu Burundi. Nata muntu canke ishirahamwe Mutabazi adoma ku rutoki Nkurunziza twara AC Genocide Canada yibaza ko ishirahamwe ryiwe riri mu yashatse kuvuga. Twaje twibaza ahubwo yuko avuze Canada harimo na twebwe AC Genocide Canada, naho twebwe ubundi mu myaka 23 tumaze dukorera mu mategeko muri iki gihugu tagwanka twigera twigisha, ahubwo twebwe ico tuzi twibaza duhora nuko tutigera duhengeshanya kwibutsa yuko mu Burundi igihugu gitwagwa n'abakoze ihonyabwoko ry'abatutsi, no kuvuga Frodebu havuye ibya CNDD-FDD kandi bakaba tarigera babihanikwa naho badomwe ku rutoki n'ishamwe mpuzamakungu. Tukibaza kandi yuko nico bagituma ari natwebwe baravuga twaheruka twari twashikirije natwe itangazo aho tudoma urutoki ku gahomerabunwa ka leta aho yarungitse inteko zayo ngo zije gufasha abariko bakora ihonyabwoko ry'abatutsi muri Kongo. Mu mwaka uheze Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko hataragera ko bwicanyi bw'igihumbi 1972 bwo kwitwa ihonyabwoko, asigura ko imitima y'abarundi icuzuye ibikomere vya kahise. No munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga gakorerako tuzoruhukira hehe, muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere. Terence Mushano icegera c'umukuru wa AC Genocide Cirimoso ari mu bamushimiye cane, mugabo n'ubu asanga ikizokura impari ari abahinga ba ONU. Iba Severe ziba n'izindi nzego zemeza ivyo vyaha bakwiye kuvyitondera, mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri ONU bayitinyira iki? Naho abarongoye umurwi Sever ho kunywanisha abarundi n'urwego rw'igihugu rujerwe kurwanya jenoside batemera ko bwicanyi bwakorewe abatutsi ari ihonyabwoko nk'uko babisabwa n'amashirahamwe avugira, baremanga ko batikiye, mugabo bavuga ko bakorewe ubwicanyi buhohotera kiremwa muntu. No mu itangazo rya Mutabazi niko vyanditse.
Eloge Burikaneza, Ijwi rya Amerika. Tuve mu Burundi tujya mu Rwanda. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu ruri ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda yarahisemo kutaburanisha mu mizi urubanza ubushinjacyaha buregamo abagabo 18 ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza. Umunyamakuru Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye. Umucamanza yafashe icyo cyemezo cyo kutaburanisha mu mizi urubanza rw'aba bagabo nyuma y'impaka ndende ku baburanyi b'impande zombi. Muri uru rubanza ku isonga habanje gutabwa muri yombi abagabo 9. Kuri uyu munsi ubushinjacyaha bwatangaje ko ari abagabo 18 barangajwe imbere na Innocent Kayumba wari ukuriye gereza ya Nyakiriba i Rubavu ku Gisenyi. Bose kimwe n'abadahari ubushinjacyaha bubarega ibyaha by'iyicarubozo byabyaye impfu za hato na hato. Aregwa ko we n'abandi bayobozi bakoranaga bafashwaga n'abanyururu gukora ibyaha. Bamwe mu barega uhereye kuri Kayumba ufatwa nka kizigenza w'itsinda basabaga kuburana kuko bemeza ko bamaze igihe bafunzwe kandi kugeza ubu baturuka kure baza kuburanira ku Gisenyi, bagasaba gutandukanya imanza abadahari bakazaburana ukwabo. Mu badahari ubushinjacyaha buvugamo Augustin Munyaneza n'undi witwa Maronko ko kugeza ubu bukibahiga hirya no hino ko bihisha ubutabera. Humvikanye kandi ko uwitwa Emmanuel Byinshi na Pascal Nizeyimana batitabye ubutabera kandi ko bari mu buroko. Kuri aba hiyongeraho abandi Silver Wihoreye, Keve Kaneza na bagenzi babo babwiye umucamanza ko kuva batabwa muri yombi batigeze babona dosiye zikubiyeho ibirego ngo bazisobanureho babashe kwiregura. Ubushinjacyaha bugasaba ko mu nyungu z'ubutabera abagishakishwa bitaramenyekana aho baherereye batumizwa hatazwi mu buryo bwubahirije amategeko. Abatarabona amadosiye nabo bakayahabwa, naho abatitabye bafunzwe bakazamenyeshwa. Kuri ibi hakiyongeraho uruhande ruregera indishyi muri uru rubanza kuri Emmanuel Ndagijimana ubushinjacyaha buvuga ko yakorewe iyicarubozo, rugasaba ko hatabaho gutandukanya izi manza kuko byazagorana mu kugena indishyi. Ubushinjacyaha bukavuga ko icyifuzo cyo gutandukanya imanza ntacyo cyafasha kuko hari abagenda bagaruka kenshi mu bikorwa by'iyicarubozo bakoze mu bihe bitandukanye. Nabwo buvuga ko kuzitandukanya byazabangamira mu kuzifataho ibyemezo. Urukiko rwiherereye akanya gato ruhita rwanzura ko rusanga urubanza rugomba gufata indi tariki. Umucamanza yanzuye ko gutandukanya izi manza ku baregwa nta shingiro byahabwa kubera umwihariko udasanzwe w'uru rubanza. Yavuze ko kutaziburanishiriza hamwe byazabangamira imigendekere myiza y'uru rubanza. Mu byaha ubushinjacyaha burega itsinda ryose mu kirego cyabwo busobanura ko mu bihe bitandukanye abahoze bayobora gereza ya Nyakiriba hagati y'umwaka wa 2019 2022 abafungwa bakubitwaga bamara gupfa abari abayobozi babo bagakora amaraporo agaragaza ko bazize impfu zisanzwe nyamara barapfaga bazira inkoni. Ubushinjacyaha bukavuga ko ababaga bapfuye abaregwa bahitagamo kubajyana mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi aho kubanza gukoresha amasuzuma agaragaza icyabaga cyabahitanye. Emmanuel Ndagijimana bakunze kwita Peter niwe wabaye intandaro yo kugira ngo ibi bikorwa bimenyekane bituma inzego zibishinzwe zikora amacukumbura no mu byabanje. Uyu yabwijwe rya Amerika ko mwaka wa 2020 afungiwe Nyakiriba yahakubitiwe bimuviramo ubumuga bwo ku kibuno. Ashinjwa wari umuyobozi wa gereza wungirije Augustin Uwayezu ko afatanije n'abafungwa bamukubise. Abaganga bemeje ko Ndagijimana yahakuye ubumuga buri ku kigero cya 80%. Muganga Theoneste Niyitegeka yashatse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'2003 ariko ntiyabigeraho, aregwa ibyaha bya jenoside bamukatira gufunga imyaka 15. Mu kuzenguruka amagereza atandukanye yo mu Rwanda avuga ko ibikorwa by'iyicarubozo yabihabonye kuri bagenzi be nawe ubwe. Inyakiriba Niyitegeka yahabaye imyaka isaga 4. Ari mu bavuraga Ndagijimana nyuma asohotse aza gushinga umuyoboro wa YouTube acishaho video igaragaza ibikomere bya Ndagijimana. Niyitegeka akavuga ko iyo video yagize ingaruka. Babonaga batabyitayeho ibi bintu kuko rero nari maze gusohora ama video menshi cyane mbivuga ibyo bintu. Wenda hari ntiwamenya ukuntu bakora, wenda bari bakibyigaho. Iriya yabaye nk'imbarutso speciale irangiza ibibazo byose. None se umunsi bakubiseho uriya bavuga ko baciye ikibuno warabimenye? N'abantu twabanaga n'ibintu byabaye ku mugaragaro, none na directeur akoresha inama nawe arabivuga. Nyine bakubitaga abantu ariko ntibabaga bazi yuko biri butange igisubizo kingana kuriye. Kuri Niyitegeka hari ibyo asanga bitumvikana. Ariko ikindi gitangaje nuko abashinzwe kumuvura b'abasivile aribo bagombye kuba barabwiye RIB kera imyaka n'imyaka bakayitungira agatoki bati dore ibyabaye ibi ngibi. Byumvikane ko nabo nabafatanyacyaha mu yicarubozo ryabereye hariya. Abakoze yicarubozo ni benshi
barikorera abanyururu. Mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika yakunze gutunga agatoki ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza yo mu Rwanda. Ni ibirego u Rwanda rwamaganira kure ruvuga ko nta cyiza iyo miryango yarubonaho. Urubanza ruzakomeza mu ntangiriro z'umwaka utaha. Bagira ubusa ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Tugane noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abatuye muri bimwe mu bice bya teritwari za Uvira, Fizi na Mwenga muri Kivu y'Epfo bavuga ko nta bakandida depite baje kuhiyamamariza. Ni inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira. Amatora ateganyijwe tariki 20 z'uku kwezi. Mu ntara Kivu y'Epfo hazatogwa perezida, abadepite ndetse n'abajanama b'amakomini. Bimwe mu bice bidakunze kugaragaramo ibikorwa byo kwiyamamaza birimo aho abagenzi batagera na za moto ndetse n'imodokari. Uduce abakandida batarageramo harimo Rurambo, Magunda, Minembwe ndetse na Mikenge. Nk'uko bitangazwa n'abahatuye, Lubungo Willy ni umuturage wo muri sekiteri y'Itombwe mu muhana wo mu Magunda uri mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira. Agaragaza yuko mu gihe hasigaye iminsi mike yo gutora nta kandida depite barakira iwabo. Kwiyamamaza badahari ntibaye babona ibyo babwira abantu, ariko ko barabwira abantu gusa ngo babatore, ntacyo babona cyo baha batarabatuma ngo babanze babatume baje Kinshasa, nibagera Kinshasa nicyo gihe bazofasha abantu. Ariko ngo hari nabo batari kumva kubera nta mafaranga bafite. Vrema henshi barahamagara abantu bakaza, ariko yaje kuba kuko nta faranga afite abantu bose bakaba bagenda. Muri amwe mu lokalite ya Bijombo, Masata nayo ari mu birometero birenga 50 uvuye muri Uvira, bamwe mu baturage bavuga yuko batewe impungenge n'uburyo bazatora kandida batarabona n'ifoto ye. Pasteur Makimbi ni umuturage wo kumurambya. Nta badepite turabona, nta bantu n'abamwe baza kwiyamamaza iwacu. Turasa rero nkaho bisa nibikereje kandi iminsi yashize hasigaye icumweru kimwe gusa. Amafoto y'abakandida n'ubu ngubu kugeza kuri uyu munsi ntayo dufite kabisa, ntituzi n'amanimero yabo tugomba gutora bari bo. Abakandida depite bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga yuko impamvu batari kugaragara ku rubuga byatewe n'amikoro make kuko badafite amafaranga cyangwa imipira iriho amafoto yabo yo guha baje kumva aho biyamamariza. Etabu wa Loje ni umukandida muri teritwari ya Mwenga. Kuva gahunda yo kwiyamamaza azatangira ntariyamamaza. Yesu yagiye gukora kampanye, ikibazo cya mbere cy'amafaranga bifite. Ubu twaragoye parti tagiri mu gutanga amafaranga. Abarimo gukora kampanye n'abantu banyaze igihugu, bamaze kwiga muri gihugu, barimo gukora kampanye. Ku bwa Pierrot Kaluba wo mu ishaka rya Debout Patrie avuga yuko impamvu z'umutekano muke urangwa muri Bijombo utuma ataja kwiyamamarizayo. Hariho amagrupe arme, hariho amagrupe arme aririya tuma ntekereza yuko zamutse kanje Pierrot boza kuntega mu nzira. Gusa nubwo biruku, bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Uvira bavuga yuko hari impano bahabwa zirimo imyenda, amafaranga iyo bari kwamamaza bamwe mu bakandida depite bafite amikoro menshi. Dukoze urumva nyine baduhereza nk'idolari 200, ivyo bihumbi 50 by'amakongo, cyangwa bacaguhereza nk'idolari 25. Ugenda muri mu moto ngana gute? N'amamoto ashika kuri moto 40, moto 30. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibya politiki basanga ubwitabire bw'amatora bwo mu bice abakandida batariyamamarizamo bushobora kugabanuka. Bazobasha gutora, icyo ni ikibazo gikomereye abantu bose. Aho umuntu ariko baramuhamagara ngese ngo ni bande tuzotora, wamubwira akakubaza inimero. Kuvuga ngo umuntu umuke turamubwira ikibazo cy'inimero ntaca ashobora kumenya, umuntu umusaza namubwira ikibazo cy'inimero ntaca ashobora kumenya. Nkaba bakabona abantu babo bagera kuri tele bagakomeza kubasensibiliza, bakangurira gutora, bakabereka amanimero, bakabereka n'amafoto, bakabifata umwanya muremure, ariko umwanya ntawugi hari kuko hasigaye iminsi mikeya. Muri teritwari ya Uvira abakandida depite ku rwego rw'igihugu ni 224 gihe bahatanira imyanya 4. Muri Fizi ni 201 ku myanya 4, mu gihe mu karere ka Mwenga ari 149 ku byicaro bahatanira 3. Mu ntara Kivu y'Epfo muri rusange abiyamamaza kuja mu nteko nshinga amategeko y'igihugu ni 1634, mu gihe imyanya bahatanira ari 32. Twibutse yuko abaturage miliyoni 44 aribo bateganyije kuzatora mu matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite ateganyijwe tariki ya 20 z'uku kwezi. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira. Nshuti banywanyi, ibiganiro radiyo ijwi rya Amerika bateguriye kuri iyi saha naha bihumurije. Mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira. Bakoze bagenzi banjye bose bagize uruhare muri biganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Edi Rwema, Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.
tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose. babyaye mugaheka tubifurije amahoro ni